Umunsi umwe ndi kumwe na papa wanje tugiye kwa anti wanje, turi mu nzira tugenda tuganira, maze tumaze akanya karekare tugenda numva maze kuruha. Urugendo rwa rurerure n'ukuri. Iyi yari inshuro ya mbere ngiye kwa anti wanje, kuko kwa anti wanje hari kure cyane. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibanga nigiye kuri papa wanje ku kantu yambwiye, ama urugero cyangwa se akarorero ntazopfa nibagiye mu buzima bwanje. Nshuti yanje, mbere ko wumva iyi nkuru yanshikiye, reka ngusabe ko umanza ugakora subscribe kugira ngo wame ubana natwe mu biganiro byinshi bitandukanye kuri no channel, kandi tuganirira ko ibintu byinshi bitandukanye. Nimba ukanze subscribe rero, welcome mu muryango wagutse. Turakwakiriye cyane kandi turagushimiye cyane mu muryango wagutse, aho tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Urisanze rero, reka wame wigana natwe mu bintu byinshi bitandukanye byadufasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero urugendo rwarakomeje, nari numva maze kuruha, maze ndangije ndabaza papa wanje nti none ga mutama wanje ko numva maze kuruha, kandi nanje mbona urugendo tudashika. Urugendo ruherera hehe? Kwa anti wanje ni kure hangana gute, ko ubizi neza ko iri ari rya mbere inza nkahora mumbarira ngo ni kure, nkabona umenga no kumenda. None mu by'ukuri maze kuruha, ntabarumbwire ni kure bingana gute? Papa wanje arambarira ati buriya rero mwana wanje, iyo tugiye ni hariya. Andangira kure cyane, mu by'ukuri umusozi wari uri kure cyane. Andangira yuko ariyo tugiye. Mu by'ukuri ndumva ndacitse intege, numva no kwicara, numva no subira inyuma. Ariko kandi ndibuka ko n'inyuma iyo tuvuye atari hafi, gukomeza biranka, kwicara biranka, gusubira inyuma biranka. Ndumva mbaye nk'akagugu mu by'ukuri, kuko iyo yarandangiye n'uruhe numva bitari buze gukunda ko dushikayo. Ibyo bituma rero nijima mu maso, ibyumviro bimbana byinshi, ntangura kwicuza icyatumye inza, cyane cyane ko ari naje nari namuhatirije ngo ntabwo namara igihe kingana kuku naraza kuraba iyo anti wanje aba, babyaranje banje iyo baba. Numva umenga byarandenganije, nguma ndamuhatiriza ngo aze antware. Numva nanguye kwicuza. Papa wanje arangije arambwira ati mwananje, ko mbona umenga utanguye kwumvira ibintu byinshi, ugize ikihe kibazo? Nibiki bigenze gute? Nanje ndamubwira nti mu by'ukuri ndumva ncitse intege, numva maze kuruha, ndumva pe hariya ahantu ntari bugereyo. Mu by'ukuri ndababaye cyane. Papa wanje arambwira ati aho rero uze wihangana, kuko nituri busubira inyuma, kuko dusubiye inyuma n'ubundi urugendo rusumba urusigaye, reka dukomeze. Mu by'ukuri papa wanje arabibona yuko nanje maze gucika intege. Arangije arambarira ati rero buriya numva nanje inyota imereye nabi, ingo duce kuri ujya muhana twakeho amazi. Uyu wari umuhana wari uri hafi yaho twari tugeze, maze nanje ndamubwira ati hogiyo nta kibazo turagenda. Ariko n'ubundi ngenda jewe nifitiye ibindi bibazo, nibaza imuko ndibuze gushika iyo tuja. Numva mfise ibibazo byinshi pe. Tugeze kuri no muhana, ndiko ndiyumvira ibintu byinshi. Yatangaye no kumva anti wanje atari korangwa mu nda andamutsa, ikaba byaranje bose baza baraho. Ndiyumvira ibibaye, ndatangara, ndakanguka pe. Ndibya mu mutima ni bigenze gute? Wa musozi kwa uduzo ryari bigenze gute? Kumbe ngiye kuraba papa wanje, mbona ariko ratwenga. Nanje numva ndatangaye pe. Ndangije ndamubaza nti aha kwa anti? Baravuga ati nukuri mwashitse naha. Ibi rero byanteye gutangara cyane, ndibaza icyatumye papa abikora, biransiga. Mugabo twicaye ahantu turi babiri, ndamubaza nti kubera iki wamenze urugero rungana kuriya? Washatse kugira kuki? Papa wanje arambwira ijambo rikomeye cyane ntazopfa nibagiye mu buzima. Arambarira ati buriya rero nashatse kukwereka, nashatse kukwigisha uburyo gucika intege ugira ushike bibabaza. Muri make yagombye kunyereka ko rimwe na rimwe abantu turangazwa tukibaza ko urugendo turimo ari rurerure cyane, tukumva turacitse intege, ariko ugasanga rimwe na rimwe ducitse intege twagira dushike. Mu by'ukuri
uburyo niyumva, uburyo nacitse intege, natangajwe no gusanga nacitse intege nshitse kubera gusa akajambo kamwe kundangira ngo iyo tuja ni hariya. Ibi rero ibintu byaba byabaye mu buzima bwa buri munsi, ni nayo mpamvu iyi nkuru ndayikubwiye. Rimwe na rimwe uzoba uri kurakora ibintu wumve abantu bakubwira ngo ibyo bintu ukora ntawe uzogushikana, cyangwa kugira ngo bigushikane aho byo gushikana naho byo gutwara hafi imyaka yawe ubuzima bwose, ugasanga uretse kubikora kubera aya majambo bakubwiye, ugasanga ucitse intege kubera ibi byumvire wiyumviye. Ariko mu by'ukuri uzobabara cyane igihe uzomenya ko wa munsi ucika intege, wa munsi ureka gukora cyane, wa munsi uhagarara ukareka gukurikirana indoto zawe wagira ushike. Arizo byari binshikiye nanje uyu munsi. Uburyo nari ndambiwe numva umenga no kwiryamira nkasubira, niho nari nshitse. Ariko kubera akantu gusa bambwiye nkaca ncika intege kari kagira gatume byose ndavyonona nsubira inyuma yaba byarashoboka. Aha rero mu buzima busanzwe vyama vyabaye buri munsi, aho usanga umuntu yaratanguye urugendo kanaka, nimba ari umuririmbyi cyangwa se ari umukinnyi wa filime cyangwa ari umunye business, abantu bamukikuje bakamubwira bati rero ivyo bintu ukora ntaho bizogushikana, ivyo bintu ukora nta kizovamwo, ivyo bintu ukora ndetse uri guta umwanya, ahubwo wabuze ibindi ukora bimeze gute. Ugasanga uyu muntu arabumviye, aretse gukurikirana cya kintu cyo muviriyemo akamaro, aretse gukurikirana cya kintu cyo mugejeje kure kubera ugusamara by'akanya gatoyi. Aha rero no dukunda kwihendera. Icyo twibagira nuko buriya ibintu twize ku ishuri birafise akamaro pe, ariko akamaro bifise ntigashobora gukora konyene. Ni nk'igitoro. Igitoro buriya ni ikintu cy'akamaro cyane, ariko igitoro ugisize ngaho utagisize mu byuma cyangwa ikoresha kandi kazi byagenewe ntibishobora gukora. Buriya rero ibyo wize ku ishuri birafise akamaro, ariko akamaro bifise ni kugira ngo ubikoreshe mu bindi bintu. Si nka kera umuntu yiga agahita aronka akazi, naho nyene byaramusaba kongera kwigisha kugira ngo ahembwe. Nawe rero nubwo utarosa akazi, ibyo wizera gufitiye akamaro kubikoresha muri business, kubikoresha muri talent, kubikoresha mu bintu byinshi bitandukanye. Cyane cyane ko ibyo wiyigisha, ibyo wiga mu buzima bwawe ukoresheje ibyo wize kera, nibyo bizokugirira akamaro kurusha ibyo wize kera. Muri make, nimba barakwigishije Igifaransa, wari uzi yuko uzohembwa ari kugiye kukigisha abandi, ivyo bishobora kutazokunda. Ariko ushobora kuzokoresha Igifaransa uganira n'Abafaransa kugira ngo ushobore gukorana nabo business, ugasanga byo bintu wize bikugirira akamaro muri ubwo buryo. Ntugacike intege rero, ntukarambirwe kubera ubona ibintu uri kurakora bitariko biragenda neza muri uwo mwanya. Umunsi umwe bizogenda neza, believe me, nyizera. Ndiko ndakubwira nti buriya ushobora kuba muri uyo mwanya uwacitse intege kubera ibyo uri kuranyuramwo. Ndabizi birashika, si wowe gusa, nanje nabinyuzemwo, kandi nanje n'ubu ndacabinyuramwo. Hari ibintu ukora mu by'ukuri ukabona umenga nta nyungu uri kurabona, ariko nkuko nabikubwiye, umutambyi wa neza ntushobora gutamba atanumwe ariko aramuraba, kuko igihe yotamba hari abariko baramuraba azotamba neza, kuko azi neza ko asanzwe azi gutamba n'igihe ataba ariko baramuraba. Kuko buriya umuntu iyo ariko atambira mu bantu arashiramo utujede twishi ko babona ko ariko baramuraba. Iyo rero asanzwe ashiramo utujede igihe ari umwe azi ko atawumubona, aramutse agiye ahantu abantu bamubona, urumva ko utujede yoshiramo twaturenze. Niba afise courage. Nawe rero komeza nubwo wowe utarabona inyungu, komeza nubwo wowe utarabona ingene ibyo bintu bizogenda, pfa kuba wizeye gusa, uzi neza ko ibyo uri kurakora utazimiye. Buriya Imana ntakidakora, kandi Imana iraraba umuntu ukwihangana kwiwe. Inyuma y'ivyo, inyuma yuko kuntu uri kuracika intege, reka kwemera gucika intege ngo urugendo ni rurerure ngo iyo nja ni kure. Oyaye, komeza rigiye usa nk'ugira ushike. Ibanga twahishijwe ntitubona imbere yacu, ntituzi ivyejo ngo bizogenda gute. Dukora buri munsi tutazi ngo tuzopfa ryari, dukora buri munsi tutazi ngo tuzoba success ryari, dukora buri munsi tutazi ngo bizogenda gute. Kazoza twaragahishijwe. Icyo dukora twebwe turategura gusa, tugakora ibintu byose mu nzira zavyo, kugira ngo Imana yonyene aba ariyo yicira inzira, ivuga ati uyu munsi rero itariki yawe irageze yo kugera ku isezerano ryawe, ugasanga uwo munsi ukubereye umunsi w'ibyishimo. Kora buri munsi nawe rero utaravye ngo urugendo rwanje ni rurerure, ngo jewe ngo eraba ngo none ngo ibintu ndiko ndakora, iyi business ndiko ndakora mfise umutahe w'ibihumbi 10 nzogera ku miliyoni ryari. Juti yanje, umiliyoni kugira uharure uhera kuri infra, uhera hasi. Ntushobora kunanga ngo kubane umiliyoni utamanje guhera hasi.
ugiye kumviriza amateka y'abantu bateye imbere nkunda kwibabwira uzosanga bahereye hasi bakenye cyane ariko buke buke ukwitanga ugukora cyane bigatuma bagera kure bakagera ku ntsinzi. Nawe ndazi rero ntucike intege ngo nuko urugendo rurerure ntiwumvire abo bakubwira ngo ni kure iyo uja, ahubwo wowe komeza kuko nabo iyo uja batahazi, ntibazi yuja. Nanje Eri6 iyo nje naho nzi nawe ntahuzi, ntuci intege rero, sindaguca intege rero. Wowe kora ukore ivyo ubona ko bikenewe, nanje nkore ivyo mbona ko bikenewe, tuzoshika. Ivyo uri gukora umunsi nivyo bizorema kazoza kawe. Biranezeye, biraryoha iyo uzi neza ko nubwo woba atacuragera ko mu gufise ikintu uri kurakora ejo uzokugirira amahirwe yo kubaho neza cyangwa yo kugera kure. Biranezera cyane nubwo woba utari umutunzi, ariko byibuze ufise ibintu uri kurakora bizokugira umutunzi. Biratandukanye cyane na wa muntu atacari kurakora avuga ngo Mana mpezagira. Ihezagira iki? Ko Imana ihezagira ibikorwa ukora, ugomba ihezagira ibihe bikorwa wakoze yohezagira. Ariko wewe nubwo bitarabihezagira ariko bihari, byibuze ufise icyo usengera kuvuga ati Mana mpezagirira utudukorwa twanje dutera imbere. Wararimye, Mana mpezagirira aka kavi kanje gatera imbere, ariko we naco wakoze. Uvuga gute ngo Mana mpezagirira? Guhezagire gute? Ijya migani wumvise ngo Imana guhera mu itsiro, bijya sivyo, kuko buriya bijya n'ibintu biba gake. Uzokumva imigani yacu y'Abanyafrika canke y'Abarundi tuvuga tuti ngo buriya ibintu byose n'amahirwe, ngo buriya uzosanga ngo umuntu we atunze kubera ko Imana yamugiriye icyo no kwita ikigongwe canke yamwiyumviye ko canke yamuhezagiye. Ego nivyo, ariko buriya abazungu bobo imigani yabo yerekeza mu kurondera amahirwe yase kuzura yuguruza, yase kuguruka komeza ukayuguruza, yase kuguruza ugakomeza wa mugani nababwire ejo ugira ati buriya nubwo woguhama uriko wuguruza umuntu akanga kukugururira kubera atabishaka, hazogera igihe akugururire kubera umubujije amahoro, nka wa mugani Yesu yacira abantu. Ndibaza baravye video nashize kwejo barawubonye. Nawe rero komeza wuguruze, umunsi umwe uzokugururirwa. Kenewe no kudacika intege, kuko hari umunsi uzocika intege ugira ushike. Inshuti yanje rero reka iyi video tuyifungire hano, kuko ndazi ko byinshi bikenewe nari nateguye muri iyi video wamaze kuvyumva kandi bikugiriye akamaro. Reka ndagusabe gukanda subscribe kugira ngo wamane natwe mu biganiro byinshi bitandukanye. Ciao, ndabakunda cyane. Respect ku bantu tubana buri munsi, respect ku bantu mwakanze subscribe, respect ku bantu mutubwira muri commentaire ibintu bitandukanye bidutera intege. Respect bavandimwe, ndabakunda cyane. Reka duhure mu bindi biganiro byinshi bitandukanye. Wowe tubana buri munsi uri umuntu w'ingenzi cyane, utuma twiganirira tukaganira bitugiriye akamaro, nawe tukikugirira akamaro. Ufise icyo duhanura cyangwa icyo wifuza ko twovuga ko hanyuma uco tubwira muri commentaire, tuba tuhari ku bwanyu, kandi commentaire zanyu turaziraba, kandi isabo ryanyu nitegeko kuri twe. Ndabakunda cyane rero, banta Eri6 Sinde.